nk'abakunzi b'umupira abakunzi b'inkino bari hirya no hino ku isi hatandukanye. Umunsi ni jour spécial aho baza gutanga igikombe c'inzahabu. Munya ko igikombe c'inzahabu asanzwe ari umupira uhabwa umukinyi ku giti ciwe, bikaba vyerekana umukinyi aba yitwaye neza gusumba abandi, akaba afise statistique canke se ibiharuro vyiza gusumba abandi. Mwamenya uko umupira w'inzahabu canke se Ballon d'Or yatanguye mu mwaka w'1956 utangurira mu Angleterre, ukaba waratwawe ubwa mbere n'uwitwaga Matteo. Mwamenya yuko bamwe mu bantu bafise imipira y'inzahabu myinshi ku isi kugeza n'iki gihe basanzwe bagikina umupira. Uwa mbere ari Lionel Messi amaze kwitwara inshuro 8 zose, uwa kabiri akaba ari Cristiano Ronaldo akaba amaze kwitwara inshuro 5 zose. Mwamenya yuko ubu Cristiano asanzwe akinira mu mugwi wa Al Nassr mu gihugu ca Arabia Saudite, Lionel Messi nawe asanzwe akinira mu mugwi wa Inter de Miami. Iyi Ballon d'Or ico mumenya uyu munsi iraza guhiganirwa n'abantu benshi cyane batandukanye, aho hariho abakinyi benshi bivuga ko baza guhabwa iyi Ballon d'Or. Twibutse ko mu mwaka uheze iyi Ballon d'Or yavuze ko amajambo menshi, aho yari yagenewe guhabwa umukinyi witwa Vinicius Junior yari yitwaye neza agatwara n'ibikombe byinshi bitandukanye wo muri Real Madrid. Biza guhinduka umukinyi wa Real Madrid ntiyahabwa iyi Ballon d'Or, aho abakinyi bo muri Real Madrid canke se staff yose abagize Real Madrid batitabiriye ibyo birori, naho umutoza Carlo Ancelotti yari yahawe igihembo mbere n'abandi benshi. Umunyegori Thibaut Courtois yahawe igihembo, ariko abo bose ntibashoboye kwitabira ibyo bikino bya Ballon d'Or. Uyu munsi hari abakinyi benshi bari kuri table basanzwe bafise amahirwe menshi, harimo Ousmane Dembele ariwo bese bavuga yuko yakwiriye kuba yohabwa iki gikombe c'inzahabu uwo mwaka akagitahukana. Nyuma yaho bagiye batwara ibikombe byinshi bitandukanye, harimo Ligue 1 yo mu France, bagatwara igikombe ca UEFA Champions League batsinze umugwi wa Inter de Milan. Ibyo n'ibindi byinshi bikombe bagiye batwara ku mugabane wa Buraya, mbere akitwara neza mu gihugu ca championnat. Biza gutuma Dembele aza mu bantu bambira bashobora kuvuga ko ashobora kuza kuronka Ballon d'Or. Ariko nubwo biri uko umukinyi yitwa Rafinha asanzwe akinira mu mugwi wa FC Barcelona, niwe nawe wundi muntu bavuga yuko Ballon d'Or ashobora kuyironka muri uyu munsi kwigenekerezo rya 22. Umukinyi Rafinha yitwaye neza mu mugwi wa FC Barcelona, aho asanzwe ari umwataka atsinze ibitego byinshi bitandukanye muri Ligue des Champions, akaba yabaye umwe mu bashoboye gutsinda ibitego byinshi. Bikaba bivugwa yuko uwo mukinyi nawe afise amahirwe menshi yo gushobora kuza gutwara uwo mupira w'inzahabu. Ntibyahereye aho gusa, kubera no ku mbuga ngorokana bumenyi iyo ugiye uraraba ahesha hatandukanye usanga umukinyi ariko aravuga ngo Ballon d'Or ni ya Rafinha, uwundi nawe agaca afata poste yiwe akayiparitaja agaca avuga ati natwe Ballon d'Or yiwacu. Iyo ugerageje kuraba statistiques zitandukanye za bano bakinyi usanga Rafinha arashoboye gutsinda amagori 38, Dembele nawe akaba afise amagori 33. Ariko nubwo biri uko abo bahugiye batwara ibintu byinshi bitandukanye, aho bashoboye kuba baritwaye neza, umwe wese afise statistique yagiye arakora n'ibikombe yagiye atwara, bigatuma avuga yuko rero uwo mugwi nitwaye neza. Kandi ikindi mumenya, Dembele yakinye igikombe ca Super Coupe du Monde, carakinye igikombe ca Coupe du Monde, aho umugwi wa FC Barcelona utashoboye kukibonekamo. Ubundi rero aza ku mahigwe bamwita Kylian Mbappe, umukinyi w'umwataka wa Real Madrid. Umwaka uheze akaba ariyo yabaye meilleur buteur wa La Liga, aho yashoboye gutsinda ibitego byinshi bitandukanye gusumba abandi mu higanwa rya La Liga. Ibi navyo bikaba biha amahirwe menshi umukinyi Kylian Mbappe ko ashobora gutwara Ballon d'Or. Ariko nubwo biri uko umugwi wa Real Madrid ntibashoboye gutwara ibikombe byinshi bitandukanye, kuko nko muri La Liga nta gikombe watwaye. Muri Espagne waje gutwara ibikombe byagiye bikora bya Intercontinental na Super Coupe de l'UEFA. Umukinya kiri muto cyane yitwa Lamine Yamal, nawe ari muhabwa amahirwe, ariko ntitwavuga neza cyane ko ari muri umwe maza guhabwa ibyo bikombe, ariko araza kwitabira ibirori byo muri Champions League. Ngira arahabwa kandi gashimwe, ariko mavuga cyane wewe ntarimo. Bavuga yuko yitwa Rafinha na Ousmane Dembele aribo bashobora kuza gutwara umupira w'igikombe. Harimo abandi benshi, abo wita Desire Doué, Vitina, mbere n'abandi benshi batandukanye. Abo bose n'abantu baza guhigana ico gikombe, aho hari hasotse liste y'abantu bashika kuri 30 bafise amahirwe yo kushobora gutahukana ico gikombe c'inzahabu. Mbega wibaza yuko ari nde aza guhava atwara igikombe c'inzahabu? Wamenya yuko umupira uwutwaye yandikwa ku binyamakuru byinshi bitandukanye, akandikwa mu mateka. Mbere ni igikombe c'amateka c'amahirwe c'icubahiro kiba cerekana yuko bashoboye gusumba abandi. Hariho icubahiro uhabwa, kandi hariho n'agaciro k'amafaranga. Abantu benshi rero imitima ihagaze bavuga ati mbega ninde aza gutahukana kandi uyu mwaka, kandi
wibaza mwese agituma Lionel Messi nshobore kuraba uko notwara Cristiano Ronaldo watakiri mu bantu bariko barahiganirwa ibikombe by'inzahabu nuko bamaze kuva mu bigabane ya Buraya cyane cyane aribo bakunda gutwara igikombe umwe asanzwe akina muri Amerika uwundi agakinira muri leta zunze ubumwe z'abarabu. Mbega ninde aza gutahukana igikombe cy'uno munsi? Reka turindire tuze kuraba igihe cy'isaha 3 uza gutahukana kabono gashimwe. Mwibuke gukora rero subscribe, mukore like, mukore share, mukore na comment. Wamenya uko kuri kino kinyamakuru cyacu tubazana ibintu bishasha, ibintu bigezweho ma documentaire. Ntiwibagire gukora subscribe, kore share, kore like, tugire muri commentaire ubyumva gute, wibaza yuko arinde ashobora kuza gutahukana igikombe cy'uno munsi. Mwakoze rero mwese twabanye kuri no video, wibuke gukora like na share, naho utaha tuganira ku zindi ngingo. Ciao ciao.